filime zacu z'u Burundi uno munsi ziriko zitirirwa abanyarwanda aho mu kibanyi cy'u Rwanda bako bafata amatitire y'abarundi bayashira ku matitire y'iwabo. Ifilime bayiswe ngo agatsirikwa ntigahere Joba no kumenyesha yuko iyo filime je niyo narindi batwereka part 1 part 2 bro no kumenyesha yuko abantu barasaze kugira bashireyo part 3 bavuga ati genda muyirabire kuri YouTube n'abahe ba acteur umuntu yo kwitegamwo Yeah. kumbura abantu batarayira yovuga ati aba ba acteur nibo bagiye kuyigaragaramwo je nko kwiteka byo muri side bavuga yuko ndashimira cyane BMT kuba yari yumviriyemwo kuva yari yumviriye chance nego kuva kwa soro ndashimiye BMT kuba yari yumviriye Mr Kane kuva muri Major ndashimiye BMT yo yafashe izo Chris kuva muri BMT nawe nyakagaragara muri iyo filme kandi akaba ari n'umwanditsi w'iyo filme izo Chris Mr Khan hamwe na Kadora Vere hamwe na Chance kuri we bavuze nukuri ico bavuze twarakibonye nabari bari hajya barakibonye bariko baradukinira iryareresi kandi no basaba yuko kweri Imana baje imbere ireresi bazogume bayiduha nkuko twayibonye ndiko ndagerageza kuraba ba Alvera Muhimbare aba Mimimile ba Sabasi reka dushikire izo Chris ego dushikire BMT muri rusange Vanilla Vine yaratanze ubutumwa aravuga yuko katazoba hariye azoba yagiye mu gikorane jewe nari magaza ahantu mbona abafana baraje bako baravuga ati burya Ameduko yatwakiriye byari by'agaciro gakomeye cyane urumva ko hari itandukaniro n'abandi yes bakuzi ba KFB ndavuga rero Kings Family Burundi TV nkuko rero mu bimenyereye tugerageza guca hirya no hino mu ntara zose zigize igihugu cyacu Burundi tubazanira ubusesanguzi budasanzwe imbere yacu imbere ya kamera muramuzi muramumenyereye cyane bamwitwa MC Goragoza nizere kumeze bien ebana jemeze fureshi sana ndashima Imana ndashwanyaguza kabisa ahubwo nona bamenyesha yuko si Kings Family yonyene ahubwo twovuga yuko turi n'abavugishwa ngatavugishwa abona woci mamanda amazimisi ari karabiyamiriza ubuvugishwa ngo muvugishwa sibwo Chimamanda ni Chimamanda Kings Family Chimamanda arashobora kuba bivuga yuko yuba yabuze icyakora urumva ego kenshi ndakunda kuvuga kantu niko Alice yigeze kuvuga Alice niyo kuva muri team umutima yavuze ati nimba Chimamanda azokwicarana ariko aravuga umuntu amenye yuko bizoba bimunaniye ari mureka gumafofangura cyo kwangura lakini hatafika ba Burundi ariko bro ari abavuga ko byinshi avuga ngo ari ivyo none nimba byinshi avuga ari byo abivuga arihe aba yabibonye none Joba nk'ubunye wewe twesha dukorana kantu ngaha agaca postinga Joba yagwanye na Goragoza bapfa pareye none arazi ico twapfuye idonido ariko afisa antenne nawe ushobora kuba uri antenne na Bernice ashobora kuba ari antenne ati ngo urubanza rumwe rumara zibiri ivyo sivyo vyari vyatuzanye ariko ako karagaciyemwo ko turavuga ivyo abavugisha gusa nongere kandi ndamutsa abakunzi ba Kings Family Burundi ndababwira ati turabakunda cyane kuba mwarahisemo kudushigikira sinovuga yuko tutobashimira ahubwo rero bandanya mugira partage turagira subscribe bagira subscribe kugira bibone benshi baje hari ubutumwa bwinshi tuba dukeneye gutanga hano tubicishije kuri no Kings Family Burundi bisaba yuko mwebwe nyene bafana mubishikana kure reka dushimire cyane abadukurikirana bari Arabia dushimira abadukurikirana cyane bari hanze za Amerika za Canada ndazi mudukurikirana muri benshi shimire n'abadukurikirana bari ngayi wacu mu Burundi ku butaka bwo Burundi aho Imana yavuze ati aha rero ndahabashize mwebwe muzogenda muduga mu ijuru izoduterura basi ngaha mu Burundi MC Goragoza barakunda kuvuga abantu bari muri Arabia barakunda kugucorera ndibaza wapi nyene
oya nivyo banumva baguha yuko- nisawa kuko ya. naje hari uwigeze kumpa Mm. hari uwigeze kumpa vraiment Bavuga Samira ati, arantagatisha bavuga Imana ati, yariye imuhezagire nabi. kweri hari n'uri Canada yancoreye Ya. urumva no gucorera si bibi Ni ivy'agaciro. none Kandi gomba ko n'utunimero- ata muntu n'umwe araguha nuti nimero tuba tuko turaca ngaho nyene mwifuza kubaza ikintu canke no bamenyesha yuko tugira dukreye urubuga rushasha rwa WhatsApp rwa Kings Family ya Kings Family Burundi. Rero izo nimero mubona ngaho hasi murashobora kuba mwandika kuwifuza kuja muri iyo group kugira azarabona ibikorwa ubwa mbere kandi banadufasha na partage kugira bibone benshi neza cyane Ya. rwose reka rero tuje mu idonido muri lancement officiel iherutse kuba bega burya ku munsi w'Imana w'Imana. amatwi ansumira MC Goragoza niho yari yibereye Niho narindi yari umutumire nka w'iteka Kings Family Burundi twari turi hari niwe yari yaserukiye ikinyamakuru ca Kings Family Ya. Burundi nkuko n'ibindi binyamakuru ariho byari biri byaserukiwe, ya. kwanza ugishika Mm. niki caguhabuye Mani je nkishikaho nyine ku muryango ehe hajya kuri Gare du Nord Ehe. benshi barahazi kera bagenda kuhategerera abakozi ni hepfo yo ku Mutwenzi ego urumva ehe nkishikaho ikintu ca mbere cyatanguye kuntangaza nubwo nashitse nacerewe ego natanguye kumva umurisho w'ingoma ingoma nyene umurindi ngo w'ingoma aho rero sinawumvira je nawumvira ndi hanze umurisho wari ndani ego ndamvye kuri pancarte ehe nkaraba sponsor gusa ziri hajya kwirya nani umva umunezero urantashe abantu ba sponsorije bagize ico bakora kuri iyo film igiye gusohoka ego bari benshi bro no kumenyesha yuko uri kurabona filme y'u Burundi uno munsi iri kirashigikirwa ahubwo je ndumva ko nezerewe cyane mu mutima wanje ndumva yuko ndiko ndakira novuga yuko wewe wana uryamye urashobora kurota kuvuga ati je ejo ndagomba kuba nazindutse kuba nabaye umushinga mateka neza cyane ndagomba kuzinduka nabaye naka umva iyo ushitse ukacubona bya bindi baririra ya sponsor bahora bavuga yagaragaye urumva ni by'agaciro kanini cyane biri no mu byo mukunda kushikiriza mu bijyanye mutanga kubera ko aba badafasha kubera ko ibana kabadafasha wewe rero ugishika ukabona iyo izo afishe abaterereye wumvise umunezero umenga ayo mahera yose bayahaye wewe nafika na inuka mabibi na mabwana rero ifilme bayiswe ngo agatsirikwa ntigahere joba no kumenyesha yuko iyo filme je niyo narindi batwereka part 1 part 2 bro no kumenyesha yuko abantu barasaze kugira bashireyo part 3 bavuga ati genda muyirabire kuri YouTube isinema ipanze neza isinema yakinwe neza iri ku rwego ama image ameze neza no kumenyesha barabahonjije byari ibintu do special aho nyenereraho umaze kuja mu lancement officiel menshi cyane ya nigahe itandukaniro wabonye kuri lancement officiel yagatangaza wumvise n'ingoma hamwe n'izindi lancement officiel zabaye no utanga n'impano ku bandi bategura ama lancement officiel ya no kumenyesha yuko uri kurara ingene lancement officiel yagacuri ingene bayipanze je novuga yuko iri ku rwego kubera ugishika no hanze banakuzi hariho umuntu akuzi uwo muri team BMT yego Mr Git je ndibaza neza kubagiye mu rya lancement yarari hanze yego akikubona gusa yaca kwakira yakwakira n'iteka ridasanzwe nibaza yuko ntivyabaye vya bindi vyo ku muryango usanga ngo umukinyi kanaka ko baramurihisha akuzi yaca kubona yaca kwakira baca bakwakira n'iteka novuga yuko protocole bari bayipanze neza novuga yuko aho abasitari baza kwicara bari bahapanze aho abajournaliste bashitse baza kwicara bari babipanze naho umufana ashitse aza kwicara bari bahapanze kandi no kumenyesha yuko si kuvuga ngo umufana ngo ninyagupfa yari yicaye mu kibanza gisa neza no kubwira yuko na sare byabereyemo byari bimeze neza novuga yuko tugerageje kuraba amafoto byari ibintu bitagase byari bitagase ya wamaze gushika rero indani tuko turaraba ukuntu basiguye iri zina nibaza ko bafashe umwanya wo gusigura iri zina uri kuraryumva wewe wumva iki urumva agatsirikwa ntigahere
je novuga yuko mbega urazi ko hari abantu bakunda kwita amazina filme ugiye kureba filme ugasanga ntibijanye n'iryo zina kandi nakumenyesha yuko ico nshimira hari n'umu MC Karamodira yavuze ati filme zacu z'u Burundi uno munsi ziriko zitirirwa abanyarwanda aho mu kibanyi cy'u Rwanda bako bafata amatitire y'abarundi bayashira ku matitire y'iwabo uri kuragerageza kuraba nk'icyo warumbajije ati mbega barashobora kwita izini filme ugasanga nibiri muri iyo filme yo kumenyesha yuko iyo filme n'abaravye part 1 canke part 2 n'abazoyiraba bazobona yuko bijanye n'iryo zina nivuga badusiguriye yuko ako kazina ari akantu ka kera agatsirikwa basi Joba ya image agatsirikwa nakanu kaboshwe ntigahere basi Joba turashobora kuba dukundanye na Bernice akarorero Bernice mukaba we mwarigeze gukundana uri kurumva jewe Bernice turaburanye kandi Bernice twarakundana cyane wewe waragize mariage wewe uragize mariage na Bernice je naragize mariage urumva ariko mugabo Bernice akaza wewe ukandondera nze nko kugutemberera nashika mu rugi wawe nkasanga umugore wawe ni Bernice kandi nawe mwarigeze kuba muri kumwe twarigeze kuba turi kumwe rero kuba Bernice yankunda kandi nubakinkunda cyane ni kagatsirikwa ntigahere Bernice tuzoguma turonderana nimba yaraguhonja akashaka aguma guhonja nuko filime imeze bro mkiwa mtu ni sumu ukiendelea unakufa ariko rero umaze gushika rero indani nabahe bantu wabonye bari baje gutera iteka ivyo birori nk'akarorero urabona nk'akarorero hari abantu bashobora araba invite jewe sangwe mvugana n'umuntu twa Mungu yupo nabonye ya postinze ashimira cyane avuga ati ndabashimiye cyane kubona mwaranteye iteka yo kuntumira imbere y'abandi benshi batigeze bantumira ariko mukantumira Mungu yupo film kugira ngo nshobore gushika mu birori kandi usanzuzi yuko Mungu yupo film ari umugenzi wa Mr Git urumva yuko BMT na Mungu yupo film umva bafitaniye ubusabane barinze Mr Git arinze agira ubusabane na Mungu yupo je nibaza yuko ko bari kugira filme yo muri site nayo iduge kandi usanzwe uzi yuko numwe mu bakinyi ba filme bo muri site kandi kumenyesha yuko na general cyane ndavye kibanza bamuhaye kabisa ari mu upcoming ari karaza umva baramuteye n'iteka umva kwandika kuri stat agashimira byari bikwiye ya postinze na invitation yamuhaye invitation y'iteka uraze invitation bakoresheje zari invitation nziza cyane na imve bega irimo na mariage byari biki urambari ati hajya aho kuragegeza kuraba mbega nabahe bantu wagiye urabona hari amaransima officiel menshi yagiye araba bagiye baridoga ati naka ntiyigeza ashika naka ntiyigeza ashika ndiko ndagerageza kuraba ba Alvera Muhimbare aba Mimimile baratanze ubutumwa nubwo batigeze bashika ba Sabasi baratanze ubutumwa nubwo batigeze bashika kandi tunabashimira cyane niyo bari Imana ibandanye bazigama kandi bongerera novuga yuko ibongerera n'inguvu zo gukora ivyo barimwo imirimo barimwo Imana ibandanye bayihazagira kuba bariyumviye ati reka dushikire izo Chris dushikire BMT muri rusange urumva hariho ba kado hariho ba Mimimileye ba Alvera nko nabivuze bonovuga yuko muri rusange mu bakinyi bari babura hari habura nka Fanny Lavine na Nolaski naho nyengiye kubiperereza gato nasanze ati Fanny Lavine yaratanze ubutumwa aravuga yuko katazoba hariye azoba yagiye mu gikorane urumva yuko rero vyari vy'agaciro je nuvuga yuko aba cineaste abafana bari beshi kugwego neza cyane bari baje gushigikira rero kugira ngo cyo tubandanye rero nibindi bibazo ngomba kwanza kuri iyi introduction cyangwa tukiri mu ntangamarara y'ibirori vyagiye kuranga irya rasma officiel y'inye filme nshasha igiye gusohoka yitwa ngo agatsirikwa ntigahere ngerageje rero kuraba aho nyene tukiri aho nyene mbega umuntu yovuga kuri filme nyene igiye gusohoka umuntu nabahe ba acteur umuntu yo kwitegamwo kumbura abantu batarayira yovuga ati aba ba acteur
nibo bagiye kuyigaragaramwo cyane kuko nitwodondora idonido ngo abazoyiboneka mu ko kajya kamerira abaheshi ni benshi gusa no kumenyesha yuko abacteur principal cyambere coco je nko kwiteka ryo muri side novuga yuko ndashimira cyane BMT kuba yari yumviriyemwo kuva yari yumviriye chance kuba yari yumviriye chance kuva kwa soro ndashimiye BMT kuba yari yumviriye Mr Kane kuva muri Major ndashimiye BMT yo yafashe izo Chris kuva muri BMT nawe nyakagaragara muri iyo filme kandi akaba ari n'umwanditsi w'iyo filme izo Chris umve ko izo Chris gushika ino saha asigari umwanditsi yego kandi isinema zimeze neza ziryoshe yego sawa merci beaucoup reka rero twinjirire mu bibazo idonito wewe wari wamaze gushika mbega hagati y'abakinyi b'amafilme hamwe n'abafana babo kuko umuntu wese arafise abafana hariho abafana umugwi muri rusangi hariho n'abantu bafana umuntu ku giti cye ziko twabibonye umubano w'abafana n'abakinyi wewe ubona gute cyangwa ukompara urumva ganani nico gituma bavuga ati nta nyonzwi itabura gake agahonze no kumenyesha yuko bamwe mu bafana je noshimira kwanza abafanzi ba Amede Manirakiza bari baje kumushikira ari benshi urumva kugeza yaho batashe hanze nubwo batavuze izina ry'umuntu yabafashe n'abatabaramukije aho rero nawe nye cyariko ndamurondeza nzoza ngana mubasisanguriye ndamubashirire ngaha ku mugaragaro jewe nari mpagaze ahantu mbona abafana baraje bako baravuga ati burya Amede uko yatwakiriye byari by'agaciro gakomeye cyane urazi umufana ariko arakubwira uko gajoba uriyumva ibiro kandi urumva ko hari itandukaniro n'abandi urumva bariko bavuga ati muganaka niyigeza turamutse hari muri abastare benshi avuga ati naka dikadufata neza mugabo naka ntiyadufashe neza kuri wewe ubihinsiguriya je kuri jewe ni nka bya nyene Chimamanda mugani wa Chimamanda yavuze ati ubustare buraboreza ubustare buraboreza bro nimba wewe wibona uri kuyindi level uri umustare kanaka uri kurashaka gushika kucyo ushaka irifo yuko udashobora kugara kuri ya muntu hari abantu benshi ngaba bakuzi wowe kiri underground job hari abantu bakuzi wowe kiri underground uno munsi uravumye uri kurabagarako baduza kukuvuga ingene wari umeze neza cyane baduza kukuvuga ukuntu wari umeze none sivyo bishika mu malancement officiel ugasanga abafana ko baragenda baridoga nakani yigeza turamutsa nimba uri yaruve rushitse jya muri giye kibanza ubonye umufanza aje gukuramutsa muramutse n'umutima mwiza kuko ujya mufanzi wawe bikeka ko baba bazanye dawa kugira ngo babakorore idawa nta muntu yozana je ko bumvise ngo idawa ngo barashaka kwishira mu maboko ngo akuramukije ngo ufite ingabire ufite uri umuwe musugatangura kuvuga de dadidu no tujambo twahetse ariko wariko radusigwa size ko waraheze ko ratubwira ati ko abastari bakwiye kubaha abafana umufana ni wakuduza bro umufana ni wakurabira igikorwa cyawe atawurakumenya usaba ujya muntu kugira ngo ati mfasha nanje menyeka no kumenyesha yuko abafana ba Amede Manirakiza nibo bagiye kuri stage bagenda kumuha gashimwe Amede iyumvire umufanza agafata inana kavuga ati jewe no munsi Amede ndaza kumuha kado umva ko ari ivyo ni ibintu vyabereye kuri stage umva ko ari ibintu cyangwa ko ari teka ridasanzwe urumva nk'abakinyi rero nkabangaye bazi baragira nka kurya amabendi bagira abafanzi kwabo kubavuga ati abafanzi abanabi wanje urumva film izotera imbere cyane uzo bufise link yiwawe izotangura gushikira bajye bafana biwawe bajye bafana biwawe ni bazokundisha ibikorwa abandi bafana bakuzi muga batakuzi bakuzi muga batarakubona reka rero tuduge n'ibindi bibazo izo Chris kuva muri MOF akaja muri BMT Buja ni vy'agaciro cyane novuga yuko izo Chris numwe mu bastar mu ba best actor from Burundi bariko baritwaramwo neza bariko barakina neza urumva je nosaba ndetse nawe ko baradukurikirana aha tugeze ko bona mumpera amashurwe ngaho muri commentaire bakandika izo Chris bagashira ko idarapo y'u Burundi
fisi impamvu ndiko ndabikubarira ni umwanditsi kugeza ino saha ariko arashobora kugaragara mu sinema ndundi ariko arashobora kwandika sinema ziryoshe cyane kuri uno mwanya yego ni umu acteur yitwara neza ni umuntu atagara ni umuntu avugana n'uwari we wese bro ni wabona umuntu wese avugana n'umuntu wari we wese afise ashaka gushika kora nimba uno munsi nzoba nicaranye na Bernice canke wewe Joba uzoza urambarira ati aka kantu turakwiye kugahinduruko akantu turakwiye kugahinduruko Romba kuri wewe rero nivyiteka izo Chris uramukurira amashugwe y'inkofero kavuga ati big up sana niba namumera amashugwe n'abafanzi ngaho muri commentaire ya rero bamwe mu bafana twebwe abajournaliste turi icariho c'abafana ya tubabonera ivyo abafana tubabonera ivyo bari kubona canke bakandika no muri commentaire bakabaziba ya ariyo umufana abajije ikibazo avuga ati ni cya kintu kitariko kiratuma muri side filme idatera imbere kwigunga man ntubuze kwigunga ko mbona bari kubikogwa ubu tubisiguriye ahe wowe nk'umusezango uzobisiguriye urazi nenda kubwire ga Joba ivyo byo kuvuga kwigunga bro Major TV ifise Mr Khan Mr Khan akara travaye mu mafilme atagiye atandukanye uri kuranyumva ariko mugabo bagiye kulansa filme arimwo bamutoye nk'umustar agakina muri iyo filme ntimuze kumushikira mwibwe nk'umuryango wumva tutazo bari kwigunga agombe kuvuga ko abagize umuryango wa Major batigeze bari bahawe ubutumire siyo bari ariko nagomba kubwire ko atarubanza umuntu yitumira none kumbure ashobora kuba batatumira ngira ndakubaza ariko kandi Mr Khan nawe ashobora kuba yabigizemo uruhara uko Mr Khan abati jewe ego narakinye muri iyi filme mugabo mfise umuryango mvamwe mutegerezwa kutumira nawe ukaza kundaba ukaza kunshigikira ivyo navyo ntidushobora kuvyiyumvirako none ndakubaze ga Joba papa wawe baraje kumutumira mu rugi wawe iwanyu batumiye wewe babatumiye iki batumiye papa wawe batumiye papa wanje baba bantumiye kubanika ko umuryango wanaka baba bagutumiye urumva kandi wanashima ntibari no kubabuza no kwinjira nubwo bataba babaye invitation icambere cyo Mr Kane ari muri iyo cinema reka n'abastar ni acteur principal reka n'abastar n'abastar bo kwitwa urumva ico shatse kuvuga ego kuba umustar no kutaba umustar biratandukanye Joba nimba uri umuseneyaste utazoshobora kugenda mu malancement officiel kugira ushobore guhurirayo nabandi ba star kanaka nzo buri ko ratera imbere ninga cake ninyene nakubarira nimba je nzofata creation yiwanje je nyicara nkavuga ati je creation ngoma ndayikora tanumwe nigeze ndayibaza ati mbega ubona no kongera ivyahe n'ivyahe naho nzo ndiko ndashika Ngamumvise rero MC Goragoza ariko aradusesangurira ibitandukanye ntazo bari karashika gute ntazo buri kurashika kubera jewe nimba nzoba mbonanye na Mutoni fisi ivyo nzomubarira fisi ivyo tuzoganira nzomubara ati Mutoni ndiko ndashaka gukina filme ukunuku nduma kami canke jewe ukunuku ndiko ndandika ukunuku muzohana lande none mutabonana mba muzomenya na gute azoguma kuraba kuri ekra ati Joba yakinye muga mutari bwicarane neza cyane kubera wewe azovuga ati je ndi umustar je sinzomurondera kandi karakina nimba ari karakina bishaka ndondera je ugira basi ambarira ati we nawe wabicishije canke wanditse gute vyagenze gute ni nka vyanye ndiko ndavuga ati nimba utazobaza umuntu ati mbega iki kintu ndakigenze gute tuvyemeranye uravyaza tuvyemeranye Okay, ntacyo reka tubandage n'ibindi bibazo nibaza ko abumva bamaze kumva. Rero izo Chris, Mr Khan, hamwe na Kadora Vere, hamwe na Chance, kuri we bavuze. Nukuri ico bavuze twarakibonye. Nabari bari hajya barakibonye. Bariko baradukinira iryareresi kandi no basaba yuko kweri Imana ibaje imbere. Ireresi bazogume bayiduha nkuko twayibonye. Ni sinema iryoshe, ni sinema uraza kugira kuvuga n'imbuga boyikurako. Novuga yuko ni sinema iryoshe ni sinema izoca ku rubuga rwa BMT novuga yuko n'abataragenda kugira subscribe babagira subscribe ni sinema izo biryoshe cyane ni sinema ubona neza ko ifise ikindi kintu kidasanzwe novuga yuko nibarayiransa kubera hariho lancement bateguye lancement zibiri hariho lancement yabereye hajya hariyo n'izobera Igitega kandi nongera nshimira
n'abagwizatunga bose bashize imitahe m'irya film canke bagize ico bafashije kugira irya cinema igaragare. Ndiko ndumva hari ivyo bavuze bagiye gushutingira igitega, hari ababosi, hari umubosi yabahaye hoteli yo kubuntu, aranagaburira kubuntu. Urumva ko cinema y'uno munsi irikira tera imbere. Nimba twarabonye bajya baganwa umutobe ivyo bitwa fungus tea, bande bajya bose bari hajya muri kirya kibanza baje gushigikira. Twumve yuko ari ivy'agaciro gakomeye cyane. Urumva ko filime y'u Burundi no munsi kirafata iyindi shida idasanzwe. Jewe cyo novuga kandi cyo nokongerera, yego, nimba twarabonye zijya zihera zose zari zirimo mu ba sponsor, twizere yuko no mu mwaka uza canke mu myaka iri imbere Blarudi tuzozibona, amabanki tuzoyabona yaje gushigikira filime y'indundi. Burya no kumenyesha yuko ni nka filime ndundi, Mr Kitty yaravuze ati filime ndundi kera badufata nkuko tutari, ariko no munsi tuko turabona yuko ivyo twakoze biriko biraducira inzira. Reka rero tubandage rero dushika no ku musozo. Muri filime ndundi twagumye ugisorinye muri filime ndundi, mbega nkuko wari kurakivuga uko yari iri ejo uno munsi sikiri turiko turaraba, uyibona gute mu misiri imbere? Nk'akarorero, kera ugiye kubwira uri umusineast, ugiye kubwira umuntu ashiyemwe imitahe, yabona ko mengura umusazi uri umusuma. Nkuko umutumire wacu yigeze kubitubwira media, yavuze ati uri umukobwa ugiyemwo bagufata nk'umuntu w'umumaraya mubi, urumva arenze ngira ngo sinzi. Wewe rero ubibona gute? Ubunye twarabonye nkuko twari twatangwe tubivuga, benshi basukamwe imitahe benshi kurumva. Nibaza ko abo bashizemwo hakarorero basi twari kumwe muri Miss Burundi. Banke ya Interbank, ni Interbank, menga ni Interbank. Umu Miss Burundi yamuhaye 25 million. Cha wiyumvira rero Interbank wakabiri bamucumita miliyoni nimba ari 10. Uriko urumva izo miliyoni bakataba wa gatatu bakamucumita 5 bakamuhotora ndakira. Urumva izo bazihaye umuntu umwe. Cha wiyumvira rero muri filme naho izo miliyoni 25 Interbank irizeye nk'umugwikana kuri kukina filme titwebwe rero turabacumisa miliyoni 30 ni mukora igikoko. Iyo filme wiyumvira ko yori saguta ico gicapo rero muri commentaire muri jewe basibikiye bindega muri commentaire mwese mubivuge, kuko ivyo nabonye vy'agaciro gake basi tuvyitwe vy'agaciro gake basi atari kanini cyane. Ego cha wiyumvira babacumisa izo 25 million, uca badukorera ikindi kintu gikomeye cyane. Dusanzwe dufise aba director biwacu nga mu Burundi bandika neza, babizi abakameramani babizi, kandi hari ikintu abantu badatahu burya karite ya video ya film ingana n'uburyo uwo mugwi wasutsemwo umutahe. Uwo ushobora kuraba filme mu nzu widoga ngo ntiyabonye neza, none nimba uri afise miliyoni 2 ufise amahera kuri konti bakoresha iPhone mu gukamera. Cha wumva vrai henda gwa karorero muri Miss Burundi nta shira hamwe gitwa Teko, nimba ari Teko rikora amatelefone ntiryasutsemwo imitahe. None kubera ikiritoza gushiramo mu mafilme, filme zirunguka, filme zigisha ibintu byinshi, uko ingo zibayeho, uko bakwiye canke hariho igicapa abakinyi ba filme batarereka ayo masosiyete. Twibazo novuga yuko uko jewe nagomba ndakubwiye ndavye nk'aba baririmbyi baririmba aba star baradodora hirya no hino, dufata nk'akarorero badodoye muri Blarudi babahaye stage ibari miliyoni 15 barayibahaye ati turayibatereye mwebwe nk'aba influencer nk'abantu bamenyekana turayibatereye gute nabo batubikorera bamafi. Urazi none impamvu ico nosaba kandi nongera kandi nkasaba abakinyi ba filme 3 fois BMT zijya zose zikorane muje hamwe, gira urunani gira amikare yiwanyu, dufise amikare y'umuziki, gira amikare ya filme, niho muzododora bakabumvira kwe. Iyo urumva nimba hajya ngya lancement
abakinyi ba filime bose bari Berisoro bari Bati bande bo bari hajya kuki batoja hamwe kugira bagire amicale baje hamwe bagire amicale ndamaze kumva ko aya iyi migwi dufate Troafa dufate iyi yabari Berisoro dufate n'izindi zameja n'izindi kubera iki umenga hariho ukuntu kudafatana nk'abakora ibikorwa bimwe woba uzi impamvu kuntu umenga ari ukuntu umenga Troafa ntiryohererewe cyane bari gacumenga bariya nabo baryohererewe bari none iyo uriko uratera imbere Joba wewe iyo uriko uratera imbere tugenda turangiza iyo uriko uratera imbere iyo uriko uratera imbere nibanga nere abagukunda n'abatagukunda nivyo rero nimba no musabona ko ujya ikarashininga ntazobiryohererwa ndanakumenyesha yuko hari filime shasha ya Fanny Lavine kuva muri Troafa ikira kintu muraje muyira muzoba mumbarira reka ndabashimire cyane ndabwire ko ndabakunda cyane nimba turafyo nda subscribe ndakubwiye yuko tugiye kuronka ama black news uciye ku rubuga rwa Kings Family Burundi ugiye kubona ibiganiro bishasha bica ku rubuga rwa Kings Family Burundi umukobwa wanyu Bernice agiye kubaha ibikorwa bishasha biryoshe na Joba kuri kamera agiye kubaha ibikorwa bishasha biryoshe buragira subscribe rero reka rero dushimire bimwe by'umwihariko abantu bose badukurikiranye guhera mu ntango gushika ku musozo w'iki kiganiro nababwire ko kuri micro ya mbere twari kumwe na jewe Joba kuri micro imbere ya kamera ya kabiri twari kumwe na MC Goragoza aho yereka radusesangurira vyinshi cyane yabonye muri Rasma officiel rero nkuko yababwiye bandanya mugira partage commentaire vyose kugira ngo mutubwire nibiki tutabashikiye ko twabashikira ko mu kindi kiganiro kizoba kirinde reka rero tumuha kanya asezere kugira ngo duheze ikiganiro bye bye ndabakunda cyane iyo mvuze yuko ndabakunda cyane shunda subscribe naho ntwenze ndagutwenze hama kukugira tuze dusubire